Ndakwipfurije kugira amahoro n'umutekano nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'ubutunzi igisata c'amagara y'abantu igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira umunsi mwiza ese vy'ukuri boba bagiye kwahukana umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba ariko araca mu bihe bitoroshe iruhande y'ukungene hasigaye aboneka gake n'iyo abonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye ubu hariko harakwiragizwa ibihuha vyinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho kuba umushikiranganji wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bisanzwe bitoroshe kuba umushikiranganji wa mbere wa perezida Ndayishimiye vyo biza biruhisha kurusha Gervais Ndirakobuca araruhishijwe no kutubahirizwa mu mabanga aruhijwe no kuvogerwa mu mabanga azubahuka vy'ukuri gutanga imihoho cange azorindira abogozwe hano turagaruka ku bimenyetso vy'ibihe bitoroshe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ariko aracamwo Gervais Ndirakobuca yakoresheje imvugo itangaje ku muntu arongoye leta uretse ko abarundi basigaye banamwibagira kubera avuga gake Gervais Ndirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheze hakoresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu inyuma y'igitero giheruka i Buringa mu ntara ya Bubanza aho abegereye Ndayishimiye bo bitwararika kwagiriza u Rwanda Gervais Ndirakobuca yakoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburengero bw'igihugu agira ati abateye turabazi ni bene wacu n'abana bacu n'imvugo isa niyegeranye n'iya Perezida Kagame w'u Rwanda we yavuze ko atawateye u Burundi ahubwo ko leta yiteye kugira yagiriza u Rwanda mu minsi iheze hoho mu nama nshingamateka Gervais Ndirakobuca yabajijwe ku kibazo c'ikena ry'ibitoro aho yishuye ati nk'umushikiranganji wa mbere nta nyishu mfise y'ico kibazo mu bindi bihugu umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho hakaza uwubishoboye ariko hano yaravuze ikintu gikomeye ati murazi uwacifatiye mu ntoke genda mu mubaze ico ariko arakora mu ijambo rigufi cane Gervais Ndirakobuca yarahejeje kubwira abashinga amateka ingene abohewe amaboko imugongo ku buryo hari ibibazo adafise ko ijambo kandi ari we mushikiranganji wa mbere mu minsi iheze mu ndwi yakurikiyeho Ingozi ho yaratomoye neza ko atazoreka kuvuga ibitameze neza n'aho ataco ashoboye kubikorako aho yagize ati ikibi nuko novuga amakosa imvugo yumvikanamo umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa ariko hano akabona amakosa akisanga ashoboye kuyavuga gusa hatangiye ngo ari bufate ntivyoroshe kuba umushikiranganji wa mbere wa perezida Ndayishimiye igihe General Guillaume Bunyoni yakurwa hari umurwi mutoya w'abajenerali wamuhamagaye ngo asigure uko vyagendeye ibe na perezida Ndayishimiye aho yoba yarishuye ati ninde yoshobora gufasha umuntu avuga ko azi vyose kandi ashoboye vyose igisata cose avuga ko ibikorerwayo ari wabizi nta n'umwe aronka n'ico avuga Evariste Ndayishimiye niyubahiriza abategetsi bo munsi yiwe ibibazo bijanye n'ubushikiranganji butandukanye avyivuganira n'umushikiranganji umwe vyerekeye nta bicisha ku mushikiranganji wa mbere abashikiranganji arabategeka atabamenyesheje uwubatwara abashikiranganji arabategeka atabimenyesheje uwubatwara
bamwe muri bo usanga begereye umukuru w'igihugu kurusha umushikiranganji wa mbere. Muri ico gihe umushikiranganji wa mbere asigara ata kibanza agifise kandi atubahwa n'abatwara. Mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga umwanya wose akoranya inzego zose, umushikiranganji wa mbere arabura nawe ico akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu Gervais Ndirakobuca atakiboneka mu gihe hakiri umushikiranganji w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu yaboneka umwanya wose ari we atora umuti w'ibibazo. Umushikiranganji wa mbere akaba agira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Uyu nawe nyene ariha ububasha bwo gutegeka abashikiranganji bamwe bamwe, ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe, akongera agasaba abashikiranganji guhagararira iyo migambi. Umushikiranganji wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu? Uko imigenderanire ya General Bunyoni na Angeline Ndayishimiye yari yifashe nabi cane, niko n'iya General Ndirakobuca na Angeline Ndayishimiye yifashe. Igihe Gervais Ndirakobuca yashinga leta, hari umushikiranganji yavuze ko adashobora kumugira muri leta. Uwo akaba ari Tade Ndikumana. Bari barashwanye igihe bari basangiye kurongora ikigega co kugwanya coronavirusi. None Angeline Ndayishimiye aherutse guhitamwo Tade Ndikumana ngo amubere umuhuzabikorwa mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Tade Ndikumana afise igihagararo c'umushikiranganji, nk'uko Angeline Ndayishimiye yoba yahaye ubutumwa Gervais Ndirakobuca ko ata jambo afise mu bikorwa vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Uturwi two gutembagaza umushikiranganji wa mbere. Mu gihe umushikiranganji wa mbere hatubahirijwe n'umukuru w'igihugu, bamwe mu bashikiranganji baca baja mu migambi yo kumusubirira. Twarababwiye ko hariho akarwi kashinzwe ko kwamamaza Albert Shingiro, ariko karagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu karamwumvisha ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye yomusubiriza n'umusivile nka Shingiro. Kugeza ubu ntawuzi ko Evariste Ndayishimiye azumvira ako karwi. Amatwi adusumira Angeline Ndayishimiye washaka ko Ndirakobuca hasubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Angeline Ndayishimiye akaba asanzwe yipfuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Ikikumbure nticoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere baboneka bava mu karere kamwe. Amategeko ntabibuza, ariko abandi bajenerali ntibovyakira neza. Ntivyanatahurika ko umukuru w'igihugu agena mu mabanga nk'ayo umuntu yari yakuriye rimwe na Bunyoni amwagiriza ubusuma. Ese vy'ukuri azotanga imihoho canke azorindira abogozwe? Amasoko yegereye Gervais Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yarayimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi, ariko ntawuzi ko yokubahuka kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho. Kumwe Alice Nzomukunda yabikora muri Nyakanga 2006. Ivyo abikoze vyosa no kwiyahura. Rimwe mu masoko yacu mw'iperereza ryaratubwiye ko biteguriye guhagarika Gervais Ndirakobuca hamwe yohirahira agatangaza ko atanze imihoho. Adatanze imihoho hazorindira ico Perezida Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira. Mu kurindira Gervais Ndirakobuca azoba aranywa umuturura nk'uko nawe yavyipfurije abarundi mu gihe kiraho. Hagati aho abarundi barindiriye inyishu ku bibazo biba hanze, mu gihe uwurongoye leta yiyemerera ko atavyo ashoboye. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Urabigira gute rero? Uramanuka munsi y'ino video hama ufyone imbere y'ijambo Isange TV. Haba handitse ijambo sabone kuri wowe ukoresha YouTube y'igifaransa, canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro n'inkuru tubandanya gushikiriza, kandi bikagushikako umwanya ku mwanya
kandi ku gihe. Ndakwifurije rero kubandanya uraroranirwa mu vyo urangura vyose ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'indwi 2024, nanagushimira cane kubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru yose aba ariko avugwa mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi.